nyuma y'igihe havugwa ibi na biriya, nyuma y'igihe havugwa amajambo atameze neza yuko abana b'igihugu bacanyemwo, abana b'u Burundi bafitaniye ikibazo, umuco wabonetse, umuco watanzwe. Aha ni mu gihe The Boy mwenyewe Melanin Boy afise igiteramo azuhuriramwo na Troupe Amagaba. Imbere yuko igiteramo kiba agize ati nashaka mfate akanya menyeshe abakunzi bacu, ndavuga bo mugwi We Love Muzika ku majambo amaze imisi atuvugwa ko yuko DJ Fernando ariwe yatumye ntashobora kuronka visa. Mbega akabazo ka mbere mfise mbaza, niwe atanga ama visa? Emoji zo guseka ngo hi. Guys, arabandanya ati ako karagaciyemwo, nashaka kubamenyesha ko kubura visa kwanje byashitse nkuko bimaze gushikira abandi ba artiste bose, bimaze gushikira abakora nk'imigwi barabizi ko bishika mu gutanga amadosiye, mugatanga dosiye zimwe ariko ntimuronke mwese bivanye na visa zasohotse. Nashaka mbonereho n'akanya ko gukeza DJ Fernando yaserukiye umugwi neza, Imana ishimwe, show yagenze neza. Ahano bibutsa kandi ko DJ Fernando azobandaniriza mu gisagara ca Lille mu gihugu c'Ubufaransa. Hey, ati mpereje mvuga ati tubone ibyiza kurusha kubona ibibi kuko ari byo byubaka. Murakoze. Oh yeah, ladies and gentlemen, ndabaramutse ndabashimire kandi mwe mwakoze subscribe kuri Fulgence Mika. Wewe utarakanda like bikore, usangize inshuti n'abagenzi ko badukora buri munsi, maze dukomeze gushigikirana, dukomeza gushikana impano z'abana b'igihugu kure hashoboka. Yeah, ladies and gentlemen, nkuko mubyumvise, aha nariko ndabasomera statement ya Melanin Boy aho yariko arasigura uko ibintu byagenze kugira ngo ntidukomeze kwitiranya ibi na biriya. Nagira ndababwire nti burya iyo ikibazo kibaye hazamwo ibintu byinshi cyane bigatuma hashobora kubaho n'ugwanko. Haragiye haravugwa byinshi na Melanin Boy yarashoboye gusigura ibitari bike, ariko yamara iyo ibintu bishitse nk'ibi bituma haza amadidane menshi mu bakunzi b'umuziki w'Uburundi, na cyane aho bibaza ati mbega ibi bintu koko birabaye. Icari carabiteye rero nuko bamwe bavuga bati DJ Fernando yanse kuja muri clip ya Mologo hamwe na Melanin Boy, ati aca yongera afata urugendo wenyene, mugenzi we amusiga imuhira. Ati habe no kujana basi kuri airport, ariko baraje baragaruka barabisigura, baravuga yuko The Boy Melanin wewe atariho yarari, ahubwo yari yafatiriwe n'ibindi bikogwa bijanye n'akazi, kuko ubona ko bakora ibitari bike muri umuziki, bafise ibintu byinshi bakora biza gutuma abana b'igihugu badashobora kujana. Ariko kubura visa nari natwe yari yavuze ati DJ Fernando nta makosa afise, ahubwo amakosa afise Melanin Boy, kubera ko Melanin Boy bamusabye amadosiye yose ameze neza akwiye, ntiyayatanga uko byategerezwa, maze iza kuba intandaro yo kubura visa. Amaze kubura visa nuko mwarumvise ibyakurikiye, haje utunaturiya utunyine tw'amatiku tudasobanutse. Ariko yamara reka twizere ko muri music industry y'u Burundi bigiye gukomeza bimeze neza. Ubona ko aba basore ari n'abasanzwe baduha show imeze neza cyane, indirimbo zabo ziba ziryoshe, indirimbo zabo ziba zimeze neza. Nkaba kandi nkomeza ndakubwira nti guys mukomeze gushigikira this music industry, kuko ni mwege nyene bafana muzotuma abana b'igihugu baryoherwa. Mumaze kubashigikira nabo bazoheza badukorere ibintu bizima, ibintu bimeze neza, maze umuziki wacu uduge ushike ku rundi rwego, maze bitume bashobora kwinjiza n'akanoti. Ni na Melanin Boy rero agiye guhurira mu giteramo kimwe na Troupe Amagaba, igiteramo cyiswe Urusama Vibes, kugira ngo dutanga
dutangure neza sama ibintu bimeze neza, dutangure neza umwanya w'imyidagaduro, umwanya w'ibirori bitandukanye, aho ubona ko iyikirije haba byinshi, abantu bagahura bagasangira, bamwe bari mu karuhuko, aba diaspora baba ari benshi ngaha mu Burundi. Aha rero azoba ari kuri rigenekerezo nyene ya 17 ukwezi nyene kwa gatanu hajya muri Arena Club, aho ubona ko kwinjira ibiciro babimanuye, akaba ari 20,000 uguriye itike ku muryango, ariko ushobora kuyigura before canke ava yuko igiteramo kiba ku 15,000 vyawe ukoresheje Bankobu inoti. Tike VIP ni 100,000, tike sponsor ni 500,000. Ni igiteramo ubona ko rero citezwe cyane, ariko nkomeza kubabwira yuko umugwi Love Muzika bakora indirimbo nziza cyane, bakora umuziki uryoshe, bakomeje gushigikira ibitari bike, bakomeje kubaka umugwi wabo, ndetse bubaka na industry, bakomeza gukora byinshi bitandukanye kugira ngo uyu muziki wacu ushike kure, kandi baritanga cyane. Niyo mpamvu natwe dukomeza kubashimira, maze tugasaba wewe mukunzi w'umuziki w'u Burundi, wewe ufise amafaranga, we munyamitahe, muri make urabe wemvestise, uhereze inoti aba bana b'igihugu bashobore kuja muri studio zitandukanye, bashobore gukora umuziki uri ku rwego mpuzamakungu, maze bitume badandaza neza, maze abantu bashobore kubakunda, abantu bakunda ibikorwa byabo, maze nabo bashobore kugira ico baterereye mu iterambere ry'igihugu. Ubona ko ibi bikorwa dukora bijanye n'ibintu bibera ku mbuga ngurukana bumenyi, ndavuga imiziki, ama video atandukanye n'inkuru zitandukanye. Mbona ko muri no misi yateye imbere, abantu benshi ibintu babirabira ku mbuga hwaniro cyane, ku mbuga zitandukanye zishobora kuba zidandaza ibintu bitandukanye, bigatuma n'aya mafaranga y'agaciro, ya mafaranga mvamakungu aboneka, maze banki y'igihugu nayo ikahungukira, bigatuma ibintu binagabanuka ibiciro, kubera yuko ya madovize abantu baba bakenera, abadanaza baje kurankura hanze acaboneka ku bwinshi, kubera yuko ugwaruka rutandukanye, sabanyamuziki gusa ruba ruriko ruraronka amafaranga, maze bigatuma nago rugira ico ruterereye mu iterambere ry'umuziki. Ndakwibutse kandi yuko ushobora kwamamaza ibintu byawe ukora wifashishije amazina twubatse, ndavuga ijyanje kuko niyo ndiko ndakorera cyane, ni Fulgence Mika. Ushobora gukanda subscribe utarayikora, maze ugakanda like, ugasharinga. Ikintu bita gusharinga no gusangiza abandi ibi bikorwa dukora, maze bigashika kure nabo bakabikunda, kugira ngo baze gufasha gwagwaruka, bamenye ibyo dukora, bamenye ibyo abantu batandukanye bakora. Nawe ukeneye kwamamaza ibyo ukora, tugane tugufashe kuvyamamaza, dushobore gushikana ibintu byawe kure. Izi video dukora buri munsi, izi nkuru dukora buri munsi, dushobora gucishamwo akantu gato cyane kerekana ibyo we ukora, maze ibintu byawe bikarara bibonetse hirya no hino ku isi. Fulgence Mika afise abantu bamukurikirana barenga 100,000 duteranije imbuga zose jewe nsanzwe nkoresha. Abo bose rero visibility yabo, dufise engagement iri kure cyane, poste zacu zishika kure, nico gituma business yawe igaragaye mu bikorwa byacu nayo ishobora kumenyekana henshi yashoboka, maze nawe ukadandaza neza. Ufise impano, ufise ibyo ukora bitandukanye, uri umudandaza, uri umworozi, ukora ibi na biriya, uri umukinyi w'amareresi, ngwino tugufashe gushikana izina ryawe kure. Mu biganiro dukora bitume nawe abantu bamenya ibyo ukora, bakugane, maze bagushigikire mu iterambere rya buri munsi, ndetse dukomeze kubana 100 kuri cyangwa 5 kuri kagenzi kako. Kanda subscribe, ukole like, usige icyumviro cyo muri comment, maze dukomeze n'iterambere rirama, kugira ngo dukomeze guterera mu iterambere ry'igihugu. Ubona ko utarimye n'ubundi atamira. Twegere rero ntiturimisha isuka, ahubwo turimisha umunwa, tukarimisha n'amaekra. Ndagusabe kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Wakoze, Imana iguhezagire.